Mwaramutse tubona kabisa uyu mwanya nyene wa undi yambaye ikanzu arayidugije. Ahidugije aca sokorora imbugita. Ayishira ku meza. Hari abantu bose ngaha mu rupango. Bari mu rupango twumva ko twari turi muri iyo nzu. Muri mu nzu ndani. Aho naje nayiko ndakoropa. Bansanze rero muri iyo nzu ndiko nagiye ko ndakoropa. Akuye imbugita. Twese turayiraba tugira n'ubwoba tuvuga ati none twagize iki. Ayishira ku meza. Ayishize ku meza aca kurayo n'ikindi kintu. Umva ntitwabwa kibone n'amaso prema. Cyari kintu ubona gusa ko gifise forme y'inanasi. Zanumva abantu bavuze ngo ni grenade y'inanasi. Imana ya ariko mama maze gupfa niho rero naba nyene ninjira idini neza neza. Ubwiye ko mama wanje na papa wanje babanye batabusangije kwizera. Papa wanje yari umwanglikani. Mama wanje yari umuislamu kazi. Baca basezerana ko bazobana. Umwe wese midini giwe kandi barabikundaniye kabisa. Babifiriye mama nyene batandukanye atanumwe apfuye n'undi dini. Dutanguye tugiye akakorosi ka mbere akakabiri ya modoka reci hinda gose. Barabaza shofe na mahoro ngwego. Akakorosi ka mbere gaheze akakabiri. Kumbe ni kukamanuko we yumvise ko mafiri yacitse. Nisanze nakubise umutwe kukiyo hajya ku ruhande kica cinjira ngaha mu mutwe indani ndagihitana nca ntarikira hanze naho ubona inkovu urayibona iki nikiyo cyinjiye ibintu kimera nk'ikinciye mu maso wana kujya kuntu umenga ugira uzungurigwe urumva hari ikintu umenga kiraguciye mu maso umenga n'umuravyo nca mbona umenga ndiko ndarota nkaho nibonye ahandi hantu haraje umuntu ariko aratambuka intambwe zito bukebuke azanana aho je ndaba aho nicaye ndaba mu mutima cyane ndibwira nti none wewe wansanze ngaha ninde numva singiza ubwoba numva nyene umutima ntusiyimvye ndavugiye hose niwe naguma bavuga ngo ni Yesu sawa nkaguma ndavye Yesu akora nkaguma ndamuraba niho nanje rero maze kubona vya birenge nisha ibi birenge bisa n'umuntu nje nabonye muri film bita Yesu none niwe yobansanze ngaha ndaramukije cyane ndahaye mwiriwe canke mwaramutse ndabagumbiriye cyane gose abakunzi bacu abantu bakunda ibiganiro byacu abantu badufasha mu buryo canke ubundi badusupportinga badutera intege bagihego nuko tubona iterambere ryacu nibaza ko muri benshi rero ndabashimiye cyane gose ko nivy'agaciro agiye umuntu yomenyera iciza mugabo gukora ubwivyiza ni nkuko abantu badukunda si bose rero abo badukunda bari kwiturika connaissance cyane mwandaye mutushigikira mwandaye mudukunda rero uyu munsi ndi kumwe na wa muvyeyi wacu nibaza ko abantu benshi mwaravye nta yiwe kandi benshi yabakoze ku mutima je ndakunda ikintu naho ciraba abantu bake mugaye kigasiga impact mu bantu agahakaraba hari abantu naho batanu cafashije cunguye cahaye courage yo kubandanya mu buzima courage yo kwafronta ivyo bari babayemwo courage yo nabo iyo kumva ko baronse amahoro mu mitima yabo bari barayabuze nibaza ko ibiri important cyane kubusha ko ngira ngo vyara abantu benshi mugabo bataci bibamariye rero nibaza ko naragiye cyane kubona ama message ama feedback ya témoignage ya Jojo rero tushaka kubaha partie ya gatatu nare babwiye ko kuva mu ntango ko ntayiwe ni ndende cyane vraiment sinzi ko tuze kora nko partie ngira nk'atano canke arenga ya mbere mwarayibonye akari mwarayibonye irimwe agahinda kenshi irimwe amarira menshi ariko kandi gikuru nuko yamahereza ku ijambo rihumuriza ahereza kujambo yo gutera intege abantu babaye mu buzima nk'ubwo yabayeho abantu barabambira ngo nurye mu vyengo ko atigeze aho ubuzima bworoshe kuva kiri umwana ko atigeze abaho ubuzima mworoheye ariko ngira ngo mumubonye ubu arashaka gutwenga n'umuvyeyi asa neza n'umuvyeyi yuzuye umunezero yuzuye espoir y'ubuzima abona fisiyo yuko atari afite kera rero nibaza ko birakeneye ko mugira ama partage menshi mw'abantu mwe mugira ama partage ku bantu benshi hari abantu babaye ubuzima adashaka kubikubwira mugabo babaye mu mutima wiwe repfa kukimu nuzice gishaka kumumarira gira partage gira commentaire
mu muteye intege nawe nimba ivyo atinya kuvuga gitinya guserura ashobore kubiserura bivuye kuri mwebwe hari ibibazo byinshi nka mu bajage arasoma mu commentaire baza ko bizokunda ko vyishura navyo nyene ariko reka tubandanye na partie yacu ya gatatu kuko yahereje ubwa mbere atubwira ko nyuma yo kuvyara umwana wa mbere ivyo yaciyemwo mu Kamenge intambara batse kumwica ibintu byinshi mugabo yarabwiye ko afite abana babiri umwana wa kabiri amuvyaye gute mbega havuye arongorwa kandi ya kabiri barasura baramuta byagenze gute nivyo gira tuganirira ubonye reka ndamwakire hama mube hafi mumvane nanje kuko si byose na jewe nzi ndavyumvira ngaha mukabona nanje we ndize ntamuvuge ngo ujya mu journaliste ngo umuyu waye ngawa ndo muntu j'ai un cœur d'afise umutima rero mukabona mukazona bishikiye akora musozi ndo muntu shaka kuba ndiko ndimagine ubwo buzima karabamwo nanje nk'umuntu mugenzi wiwe rero ko ndabaha ikaze mube hafi ma telefone cyangwa mu mashini cyangwa mu televiziyo yanyu kugira ngo mubane natwe muri ubu buzima bwiwe reka ndakwakire kandi ndakwakirira igira gatatu yego karibu kandi murakoze ndagushimiye nukuri nanje numva nezerewe kongera kuboneka muri kino kibanza na cyane ko bari bamaze imisi bambaza ngo none ngo warahejeje none warasohoye igice cya gatatu nkababwira nti nibaza tuzogikora mu ndwiza kubera narababwira nti ibikorwa ni byinshi mufite ibikorwa byinshi cyane kandi muri tanga gose Imana baho umugisha amen nawe ndagushimiye uri kuri amfasha kwamamaza ubutumwa bwiza uri kuri amfasha kuvuga inkomezi z'Imana nkuko ariyo yabintumye kubivuga naho biba biremereye ndagerageza nka naciye bugufi ndemeye ndamanika amaboko ndavuga reka ndabivuge naho bigoye ariho bihora bishika ko umuntu vyanka kwihangana ugasanga yagize ama emotion yarize rero nawe Imana igumugisha gukomeze kandi bahezagirire intuze yanyu iramamaza ubutumwa bwiza cyane byarashitse kure hari abantu bage babivuga hanyuma abantu bakurondeye bifuza ko muganira personnel mako ndazi ko ibintu nk'ibinye byagushikirana ushaka ko byarabaye ko mugabo badashaka kuja kumugaragara ngo babivuge hari abakurondeye kugira ngo bafashe singone bivuga psychologique machange spirituel ego ndafise abantu bampamagaye maze gutanga igihe muri gice kabiri maze kuba nimero hari abantu benshi bampamagaye batandukanye bari mu bice bitandukanye bari mu Birigi hari abari mu bice bitandukanye byinshi bampamagara bakambaza ati none twubona gute ngo ndakubaza ikintu umfashe hari ikintu cananiye byanase ko mbabarira kandi ndarusha umutima ariko ndashaka numve basi wewe byagenze gute nkabitaba tukavugana bakambara ati nukuri n'amahoro urakoze Imana yagukoresheje ibikomeye kuko nanje numva nduhutse mu mutima numva maramaje kubabarira nkabwiye atego nukuri kubabarira bizana amahoro bwa mbere bw'amahoro wewe nyene kubabarira gusumba uwo wababariye uko urabohoka kandi ivy'Imana idusaba benshi ni ma telefone menshi nakiriye bamwe turabonana abandi tukavugana ku telefone nukuri vyabaye vyiza naciye mvuga nti bwa ndi kuvugira Imana birimo inkomezi birimo ubushobozi budasanzwe rero Imana igukomeze kubimugisha ikwagurire kwagurira imbibe kabisa kuko nse numva ko umuntu bamurikirana hari abantu babohotse bego barahari 30 harimo abantu bakeya bashoye kuhoka kubw'ibiganiro byacu yego kandi baragukunze cyane bavuga ati antuka ozi turamukunda cyane yaratugiriye neza yego hanyuma rero tugira tubandanye rero ntahe yacu yego nanje ngira numvirize mu bandi ngira barabibona ko ariko kuva tugitangura ari ikintu nshaka gufataho nkavuga ati ozi nakubwiye ati ivyanyishe ivyo ari kunyica vyabaye byinshi cyane uramaze guharura basi nk'ivyo nasimbutse uko bingana warashoboye kugera kuvuga ati basi ukavuga ati kimwe bibiri bitatu bine tugahunda finama ntiyabeshe bityo nagenda simbuka uravyibuka nk'imfu dufate zambugita y'amasinyenge vyabiki bita muri toilette byose mvaho ivyo onye ni vya bindi nakubwiye hari igihe umuntu avuga ko akavuga ati uyu mwana warakabije arashizemo akantu ko kure no ariko bikurikirana akavuga ati finalement sinanzi ko ibintu bibaho kuko nkuko makomentari babivuze mu buzima bwanje je hari abantu muramba bavuga ati je maze imyaka 40 mu butayu ntibavyemera ati no
nawe urahevye urarenza ati ata amahoro ata Yesu yamaze imisi 20 nayo wamaze imyaka 20 uravyumva cyo ndavuga nti ata amahoro ico nemera nuko Imana yitaraza gutabara iragabanya imisonga igendera iragucira inzira ako warushaka kakaguha ariko ukaba uracari muri gwa rugendo rw'ubutayu ukirindiriye gutabagwa cyane nje abantu bambwiye ati jewe naguze bamega gakora iki kiganiro gusa yego ndakiraba ngira ngo nahatswe imva nawe yaragiye arakiraba mu cumbi we ararira yego kandi urumva kurira biragabanya imisonga biraruhura biraha umuntu mukwidegemvye kandi bikurinda no kumeneka umutima ngo uhavuge avese hari abantu baba batunuye bavyimvye umutima ko nanje byarishika ngo umutima ugiye kumeneka ariko nkoro ya musozi ngaca numva ati okay ndaronsa amahoro yego hanyuma rero nuko rero ndanyiriza Intahe yacu wari wagejeje uva mu bitaro yego tuvuye mu bitaro naho mama tugeze muhira Mvuze nti ivyiza namukoreye burya harageze igihe nanje birangaruka hanyuma ndavuga ati yo bwabundi bashaka kugira neza n'ivyiza bimpa inkomezi zo kumva nzokwama ngerageza gukora ivyiza bishoboka vyinshi kugira nanje bizoze biranyitanga imbere kuko bavuga uri bwamuga bavuga ngo kora ivyiza so bisanga imbere ni wakora ibina bizoguherekeza no mu kuzimu biguherekeze no mu kuguhamba rero ni urumva ko umuntu yokora ivyiza vyinshi hanyuma no musi abantu anshaka uzo kwifukaye cyane kuri kamera ko abantu bambwiye ngo bashaka kuvuga urukura bari ko barakubona c'est vrai ndazi ko biroroshe kuvuga uri kuraganira no muntu nkaho uri kurabimbwira jewe mugabo no munsi uraza kwimagina kuri kurabibwira abantu bose abaga abantu tubaza kora ikiganiro muhumuru no munsi ndabaraba ndabibabwira hanyuma rero tubandanije niho nakubwiye nti tuvuye mu bitaro naratomboye nuvuga n'Imana yadufashije ndamutahana amahoro sinamaramara turataha aryohewe ashobora kumbaranga Imana guhezagire wakoze wangiriye neza dushitse muhira rero baramwakira n'ababanyi nyene bararyoherwa kubona bamubonye asubiye mu buzima hanyuma haheze imisi yaho umunsi umwe rero ari ku mugoroba barantuma abantu nyokuru wanje ntuma ku botike ngeze mu nzira ntarashika ku botike mpura n'umukobwa w'inkumi ariko ararira mbona ari yadirishije kuri jewe nyene arambarira ngo nta kazi ngo ndangira ndambwira akazi ngwe none kuri kurarira nibiki ngo je numva ngo navuye ruguru ngo nza gukora ino ngo none ngo hano arankora ngo banyirukanye ngo sifise nta namwe ndara ngo sifise narabona umuntu vyacanze abona atahari buronke ara indaro igisagara camwagiye ntari Bujumbura rero bazi ko hatoroshe ntari gupfa kuronka indaro cyangwa umuntu akwakira numva aranteye ikigongwe kubera amarira ndamubaza none bakwirukaniye iki ngo je nyene ngo mabuja yanyirukanye ngo akazi karaheza canambwira nti je bantumye ku botike rindira ingende ndanyaruka ninza ndaja kubariza nyokuru wanje ko yo guhindaro ko nabona nyene yagowe yabuzi yajani yava hama acambarira ngo yango ahubwo ngo kanda guherekeze turajana tujanye ndagura ivyo bantumye ca turaza se muhira ca ndamwigana nyokuru nyene kugene nabonye ariko ararira yabuza harara yabuza haja nyokuru nyene nawe acagira imbabazi z'umuvyeyi aramubwira ati ntaco nazara ryame mu bandi bana acarazi iwacu turamwakira araguma muhira nyene mugabo mva ko je akiza tutuzigwaje gusaba indaro nyene kumburengera zotita canke arondera akazi haheze imisi mikeya nyene ari ngaho onye nk'indwi zibiri tuza tubona haraje abantu nyene b'imisore baraza baje nakubwiye ko hano twabatasima yari ihari nta sima yari ihari yari inzu nyene ishaje ya kera twebwe twarasuka amazi gusa tugakura twaba turahejeje ibikorwa mugabo kubera kujya mubana n'abandi bana mu rupango
twarafashanye ibikorwa twaca tujaje nacanja gukoropa iwabo w'abagwanyi kubera haba hari abana b'abagenzi hajye ugenda ukabafasha ibikorwa njye nari nsanzwe ndi muri iyo nzu ndiko ndabafasha hari ku mugoroba azi kwibujumbura kenshi ukoropa mu gatondo no ku mugoroba kugira isuku igume mu nzu hajye bamaze gufungura ku mugoroba ndavuga ati no musireka ndabafashe gukoropa je ndi muri iyo nzu nyokuru azi ko nakubwira ko yirirwa muri ville hanyuma bamaze kuza abo bantu haje imisori 3 umwe yari yambaye kanzu y'abayisilamu n'abandi babiri bari kumwe hama barashika bashika wa mukobwa nawe yicaye ahantu ku kasima bwa busima bw'imbere y'umuryango bashiraho yicare ugasima bacaramaza ngo we nibiki nguruwahe abwira ngo ndonga ngo heye baje batumbere nyene umukobwa sinzi ko bari bamuzi sinzi kibazo cyari cyabaye batumbere rero umukobwa bacambwira ngo baheye ngo mbanga mu yinzu ngo bari hehe abo ngaho onye baca barampamagara ngo jongo ari abantu bakurondera bakimpamagara ntibarindiriye ko nsohoka ahubwo baciye bansangayo bansanze acavuga ngo uyu mukobwa nuwahe cambwira ati umukobwa nongaha nyene yavuye he biki baratubaza yenda bavuga ati je yambariye wabone mukayanza bari mu ngirukanyaho yakora rero je twahuye ndabiganira nyene histoire kuntu yagenze hama wa mukobwa camuhamagara ngo naze hano bamuhamagaye bacamaza uruwahe arabwira je ndi mu kayanza umusanteri ninde aramuvuga baca baranamumenya ngo ntabeshe ngo ni vy'ukuri no mu kayanza ako batubaza ibibazo byinshi kandi badukanga ibana badukanga nyene imitima irasimba naba bakobwa bo ngaho mu rupango baca baraza baje rero mugabo abo mu rupango babanga ati imvya vyose sinzi kibazo cabaye gusa hari intention mbi sinzi umuntu aja kubwira rero ngira abajejwe kwibarabara bajya abanyumba kumwe baje bavuga ati hajya mu rupango sinzi ikintu kibaye mugabo hari abantu bahaje mbwa ko atera ubwoba abakobwa bahaba mbwa ntakubesha je sinzi harageze nibaza ibintu nama ndiko ndahura navyo nanje bikanyobera nkibaza kubera iki jewe nsanga bya bintu byose baje batumbereye umukobwa mugabo basatira jewe baca bavuga ngo ninde yamuzanye bambwira ngo nuyo muganje ndabiganira nyenda ndavuga ati Jesse je namuzaye gusa twarahuye hamaje ndaza kumusamira indaro ngahi wacu ngo none ko yaciye aguma ngaha ntasinzi nyene nararonka amahera yitike canke nararonka kandi kazi amaze kuza muri wacu twace twibandira nyene nk'abana bavukana kujya ubona mu hindaro umuntu hamatse tubona kabisa uyu mwanya nyene wa undi yambaye ikanzu arayidugije ahidugije aca sokorora imbugita ayishira ku meza hari abantu bose ngaha mu rupango bari mu rupango twumva ko twari turi muri iyo nzu muri mu nzu ndani aho na je nayiko ndakoropa bansanze rero muri iyo nzu ndiko nagiye ko ndakoropa akwiye imbugita twese turayiraba tugira n'ubwoba katuvuga ati none twagize iki ayishira ku meza ayishize ku meza aca kurayo n'ikindi kintu umva ntitwabwa kibone n'amaso prema cyari ikintu tubona gusa ko gifite forme y'inanasi zanumva abantu bavuze ngo ni grenade y'inanasi kimana yanje bwandi nuko imeze nayo aca itereka ku meza aca avuga ati ubu rero mutatubwiye igituma umukobwa ari ngaha turabica nkabona biyadresa kuri jewe barankankamira ndavuga ati none ndababwira ibindi birenze ibihe nivyo nyene mugaka tubwira ati kubera iki mwamuzanye ngaha kubera iki ari ngaha je nkumva umenga no babaza nti none muramuzi nkamvuga ati ntabaza yambuga itabara y'indabishako ni jewe baca baherako tuvuga ati ahanye turapfuye kabisa turatangwa turajugumira ubwoba mugabo turumva ko hamaze kuza abandi abo nyene bajejwe ngira kwiryo barabara baje baca babahamagaye ngo tuvugane ngo namwe mudasange ngaha ngo tuvugane mugantereta abantu abo bajene baje ntitwabamenye ngo nimudusange ngaha hanyuma ngira Imana sinzi ukuntu umwe bamubembereje bambwira ati reka basi n'ikintu dushaka kubwira ucusubirayo nta nakimwe wundi yari yambaye akanzu asotse ko niwe yari akazi umva ko nawe yari yambariye ku vyuma asohotse
nanje uwundi mutipa uwo muri quartier nyene acaraza carampamagara acaranyuruza ko yarabonye nyene ko ari jewe yadreshejeko acaranyuruza ancisha inyuma yabo aho bari bahagaze ntibatubona acarantwara antwaye ubwo nyene acavuga ati jo ubu nyene ubu urandere yunyikira kugira basi vyorohe haze gusigara arasamba abatagira ico bishura hama natwe turaguma ngaha turabe ico bifuza kubakorera uwo munsi rero baca baranyuza ndagenda ndiruka aramperekeza we yagiye kugaruka mu nyuma aramperekeza gushika mu bwiza kujya gatatu naringiye rero ku muhungu wa nyene urwo rupango twabamo niho yaba kuri turaje impande y'umusigiti hanyuma hariko haraba ku mugoroba nca ndagenda ngezeyo nca ndarayo saa 11 bari banyurije imodoka arambara ntande hantu uzi hari inshuti yawe wogenda basi ukaburahungiyeyo ijojo rumve ko naraye ntasinziri nzi neza yuko baza kumenya hondi bakaza kunsangayo nca ndababarira nti jewe ndazi ko abatantine banje ingozi ngo okay ubu saa 11 uce burira kuko twarababwiye ingene vyagenze kubera tutazi igituma bako bahiga arashobora no guperereza akahatora huri rero mu gatondo saa 11 ucugenda ingozi baca baramitike mu gatondo saa 11 nari nuri imodoka saa 3 saa 4 nari nshitse ingozi ataki na kimwe mfise ngenda uko nyene ngaragara nca ndashika babona ndashitse bambaza ati wewe biki wewe bari bazi ko ndahamenyereye gusa mugako nenda nzi ahantu twigeze kuja naravuga ndabaza nca ndagenda ndabaza urazi ko no kubaza byari bigoye muga Imana yamyobora uravyibuka ncagiye bantame barabara mu isoko Imana iranyobora iranshikana ico gihe nca ndabiganira ibyabaye bavuga ati yo mana we ateriko nawe uri nyavyago kabisa baca bangumije ngaho rero niko kuyumvira ko nsabira ishuri nibigeze umenya la suite kwanya kurengene vyagenze mu nyuma maze kutaha narabanje ndakabuka vacances ya mbere sinatasha hanyuma mu nyuma baratuma ko bavuga ati nta nakimwe vyaraheze nibaja mu biruka azotahe azotaha umukobwa mbwa yarahagumye kwa nyokuru wawe oya nawe bukeye yacagenda bacambwiye ati mukobwa urabona birakomeye nta wuzi ibi bintu iyo biko birava urabe rero urondera akazi canke wigire muhira ngira baramuterereye itike nawe acaragenda ico gihe bambara ati nawe bukeye yaciye agenda kuko babandi ukuntu je babimbariye mu nyuma bambara ati baragerageje kubakarma babwira ati none niba uyu muntu ari ngaha mutamuzi ko yabanze kubabwira ko munyakayanza nta kibi n'umukobwa nta kibi tumwagiza nta kibi turamubonako rero ni mihangane mubareke babamera nk'ababembereza mugabo ngira nabo nibigeze bamenya ni gikireyerma kibarungitse umva nta muntu yigeze amenya ukuri kuguruye kwatumye biadressa mu gorugo hanyuma rero sinzi ko ari imisiyo bari bamutangiye umukobwa sinzi ko ari imisiyo bari batangiye nta umizi inyamukuru mugabo rero mu nyuma maze kugenda bobo ngo barahashavuye bavuga ngo ntidufata uvuye ngaha turakora ico twaje gukora ngo nabo batinda babwira ati sawa ni mukora ico mushaka ariko namwe ntimuva ngaha mukora ico mushaka gusa mukabica namwe turabica ntimuva ngaha rero ngira batsinze babona situation iba ikomeye bavuga ati reka tubareke barigira buke wa mukobwa nawe baca baramurungika mva yo baca batekana uko nanje mba nomotse nagiye ngiye rero hari anye ngezeyo baca bandonderera ishuri ndatangura ndiga igice ca mbere sinigeze manuka kubera ubwoba sinamanutse ariko mu gice ca kabiri rero niho tugiye muri vacances niho rero tumva hari imodoka imanutse Bujumbura mu rubanza batse umunyeshuri kuri lift naho bariruka nca ndasaba lift ndayemererwa hanyuma nca ndamanuka nje muri vacances mu deuxième trimestre hajya park tumanutse rero ico gihe nari ntanguye rero kumva inyota yo kwiga ikorani cyane kwiga cyane idini bwa nyene numve ko ndarihagazemwo nzi n'ivyayo
nashaka kuba bihajyatse batari babizi ko wari mu mizuma kiya gihe cyose wakuze uri musulmane ego ico gihe nari umusulmane nabwe mama amaze gupfa niho nagiye kuba kwa marume rero dans mes familles musulman utamara amajingo w'umuyisilamu nyene bigaragare ntivyemera ico gihe rero ava yuko mama apfa ntitwari tubona neza iyo bitera bije ntitwabona niyo dusenga ngira twapfa iyo tugiye ariko mama amaze gupfa niho rero naba nyene ninjira idini neza nkagiyumvamo nkaribamo numva ndagishimiye ndarikunze cyane ariko nkakurikira nk'intama ivyaryo ntavyonzi ariko ico gihe rero numva nshatse kwiga Korani ico gihe ntangura kuja ku masomo nari mfise umwigisha yitwa Mwalimu Juma Ingozi yari mushehe ndamubwira baransabira ndatangura rero kwiga maze kwiga ndamubwira nti ndatashe muri vacances ndabusenzera ku masomo ndatashe muri vacances nzosubira kwiga ari uko ngarutse ku ishuri arambwira ngo sawa mwananje urugendo rwiza Imana ikurinde kandi korohereze sawa ikibazo mugangize waravuze ko witwa Joseline kuva kiri umwana ko sigizina ryo kimizi maze kwinjira mu idini neza naciye nitwa Joha umva ntiwapfutse ufise izina ry'ikimizi sinakubwiye ko mama wanje na papa wanje babanye batabusangije ukwizera papa wanje yari umwanglikani mama wanje yari umuyisilamukazi baca basezerana ko bazobana umwe wese midini ryiwe kandi barabikundaniyemo kabisa babifiriyemo nyene batandukanye atanumwe apfuye n'undi dini baradutera inkuru ukuntu Miramazani mama yaca yunguruza akaja ngo mu cyumba ciwe agafunga papa kazaramuha ivyo iftari kwiraide akacamubwira ngo none uzontumira ngo umushitsi wanje witeka hanyuma ku Noel nawe papa kacasuma ngo urantekera nanje dafite abajama banje ngo nawe ndagutumire nk'umushitsi witeka wa mbere byari bitesante nuko bari bibaniye mugabo ngo baravugana ati umuntu azogira Imana isumba imbaraga ya mugenzi wiwe azomusanga batiriwe baraharira batiriwe barakwega umugozi avuga ati okay we ni wasari Imana yawe ikakumva nzogukurikira ariko nanje ninasenga Imana nanje ikakugondoza uzonkurikira yari yo masezerano bafitaniye Imana yumvise mama byaciyemo mugabo amaze gupfakara arakizwa ivyo nabibonye gatowe hama rero je urumva ko tuciye dufata umurongo wo twese tuca twinjira idini ry'Islam twese hanyuma je nca nitwa Joha ni naryo kenshi bampamagara ku ishuri mugabo mva n'iryo bavyeyi baba baraguhaye papa wanje yitwa Joseph urumva ko yaciye yitwa Joseline yari kubera yarankunda cyane nari yamfashe rikuriwe acanyitirira izina ryiwe rero naho rero ubwisilamu bwacu bwazananye kuri mama yavutse ku muvyeyi wiwe arinjira idini batoranye na papa n'umuyisilamu hama basezerana mu masezerano je rero nca ndinjira idini nca numva ndarikunze nca ndaribamo kuko je ndakunda gusa nico ndico ndakunda gusa cyane umva mu myemerere ndimo ndumva no yihagararamo nkayigaragaza abantu bakubonye bacabona bakambona uwo ndiwe apana bibe byo kwihisha umukamenga urahindagurika yes nico gihe rero nako ndakubwira ko nizidini ndasezera barimo banje bikorwani muri vacances ndabambaye ati sawa tugeze rero mu Kayanza umva turafashe urugendo turamanutse Bujumbura hari mu 1995 ntivyari byoroshe Bugarama sinzingira abavyibuka ibugarama hari ukuntu babategera abantu bakarasa cyangwa bakabaturira ico gihe rero tufata urugendo mugabo dufise ubwoba hari harimo n'abajene benshi bavuga ati sha uno munsi kabisa baraturasa abandi ngo bani baturasa umva ivyo biyago birimo kubera bari bazi yuko mu Bugarama hari gihe kiteye ubwoba cyane abantu bari barahapfiriye ari benshi cyane hanyuma tugeze rero mu Kayanza hari ahantu bita kwidepo
abapolisi barabira barabadokima z'imodoka ibiki n'ibiki muga tugihaguruka ingozi y'entreta imodoka yarahinda ukuntu tukumva umenga ntihinda neza mugabo umushoferi akavuga ati ibi nakabazo gatoya nta kibazo kirekire kirimo nta ngorane kubera utabumenye ibiza kuba rero wenyine uravuga uti sawa reka tugende tuca turagenda tugeze aho hantu baradukontrola mugabo muyo mwanya bariko badukontrola uzi umuntu wese yarafise ikintu umenga ni ikintu c'ubwoba urumva tukabona imodoka nyene twese turi agite ukuntu nta mahoro dufise catangura guhindagura ibibanza imodoka ihagaze umwe akavuga ngo reka je nicare ngaho inyuma ngo baza kuturasa ngo turengana ngo amasasu ngo abimbere ni abahusha ngo acafata binyuma abandi ngoke ngo yaye ngo uravyihenzeko ngo baza kuturasa tugiseruka ngo rero ngo ziza kubacamwe twe zishushikire zahoze hari biyago biteye ubwoba bamwe tukavuga ati none ivyo bintu muko muravyumvira gutana bagati okay nanje reka rero nicare pembene ino ku ruhande abimbere zirabamena binyuma zirabamena ku ruhande turakira hanyuma twari kumwe n'umuvyeyi umwe umumama bo peut-être abo twari kumwe mu accident bashaka kuyibuka hari gihe umuntu ababuje kuvuga abantu bamwe kugira ngo basi iyo accident bayibuke bamwe nkabo hari gihe ushobora gusanga umuntu twayigiranye avuga ati yo nakaracahari eco gihe twari kumwe n'umuvyeyi wahoze ari ministre yitwa Kanyenkiko Anatori twari kumwe na mama wiwe rero kuva tugihaguruka yari afise ishapure yaguma ayigira gutya kujya kuntu bayisoma akaguma agira nkuko akaguma yigira nkuko ati mama wewe batwambwira ati muvyeyi uradusengera twese mugana nawe ukabona ko afise ikintu c'ubwoba turi kumwe n'undi yari imodoka y'abantu bagibaje ku rubanza rwa mariage Bujumbura hari samedi hanyuma turi kumwe n'uwitwa Ntayandi w'Ingozi mu vyegwa hamwe n'uwari wahoze ari mustanteri w'Ubusiga natwe rero twari abanyeshuri babitwasavye lift n'abandi n'urundi rwaruka yari yasi yuzuye n'umumama umwe yarafise akana gatoya hanyuma ico gihe rero turahindagura ibibanza umwe wese umushoferi w'iyo modoka ico gihe yitwa Kado yabingozi mu convoy nawe bamwita Pusi menga niba ntihenze hanyuma tumaze kugira aho honye baheje gudukontrola turatangwira urugendo kandi dutanguye tugiye akakorosi ka mbere aka kabiri ya modoka reci hinda gose ihinda nk'indege hamwe tumva amatwi amenetse twese turifata gutya anyu mu matwi tuvuga ati no barabaza shofe namahoro ngwego shofe kumenga imodoka iri kwivuga nabi namahoro ngwego namahoro hanyuma rero turabandanya akakorosi ka mbere gaheze aka kabiri kumbe ni kukamanuko we yumvise ko amafiri yacitse we yari yavyumvise ego yavyumvise ariko aragerageza ukuntu ayegeza basi ku nkombe ayikubite ku nkombe ihagarare umva wari ko aragerageza mibanga abantu batangiye kugira ubwoba harimo n'abashatse gusimba biciye mu mantuze bambwiye ati no ntihagire ubusimba ko imodoka ikwiruka ku buryo usimvya bwo wacu meneka hanyuma ntuzenye umukonvoyeri arabroka umuryango gutya yavuga ati umukonvoyeri nawe yari yavyumvise ko n'abashoferi umva turi kumwe n'abantu b'abashoferi bari bumvise ko hari kibazo ariko shoferi atashatse kukivuga kandi birumvikana akabona atakivuze twese twari guhahamuka mugabo yari yumvise ko amafiri yamaze gucika imodoka irashuha icirashuha cyane agerageje rero kuza kugira ngo ayirabe ikintu kizibira yari yashushe cyane icayurira umusozi iduga hejuru cigwigaramye mwibarabara niyo turi icigwigaramye kubera gushuha icirakubita rero amakiribitire ariyo turi kujya kuntu izunguruka gucyanye turi indani bamwe rero jeni nisanze nakubise umutwe kukiyo hajya ku ruhande kica cinjira ngaha mu mutwe indani ndagihitana nca ntarikira hanze naho ubona inkovu urayibona iki nikiyo cyanyinjiye nuko nyine yagira hera iki nikiyo cyanyinjiye izo zizi inkovu izo zizi ndatabagurika hamace ndavunika
iri gufu ngira clavicular igitugu gica kiravyimba juste nkitari kiraje hanze sinaciye ntubwenge ubwo nyene umva ko nari mfise ibiyo mu mutwe byinjiye ntarikiye hanze haca hinjirayo amabuye ivu n'amaraso umva ibana iyo ndavyuse mvuga nti Imana zikurinda Imana nivuga ngo fa canke kubaho hanyuma ngeze hanze sinashotse ntubwenge ubwo nyene narashoboye guhaguruka mugabo numva mpaguruka ko nakubise igitugu n'umugongo mpagurutse numva umenga amaguru ntafashe wa mukonvayere wewe Imana yaramuzigamye ntiyagukomeretse umushoferi niwe yameze nk'ukubitana ugwa hasi mugana we ntiyatubwenge cyane haheze akanya arahaguruka wa mukonvayere mugabo mbonye mpagurutse avuga ati ujya mu nahagurutse aragwa acaza ariruka kugira ngo amfate akiza ubwo nyene sinzi ukuntu nkubisa amaso kuyo mugabo twari turi kumwe uwo mutama yitwa Ntayandi nca nsanga yafyonyotse inyama zose iyi mitsi yo hejuru iyi mitsi isigaye yera iri hejuru nkubise kwa amaso ubwo nyene nca ngo hasi rero nca ndatubwenge neza nasubiye mu mwanya rero ikiragira gutya bamwe batarika baja hirya abandi bagatarikira hariya hariho rero umumama yarafise akana gatoya konka ego ngira kari hagati y'umwaka n'amezi kaka umama wiwe nawe ikiyo camufashe mu muhogo gutya ibiyo byamufashe mu muhogo ngira ko ari ugutarika nawe bimufata mu muhogo mugagishushe yaravuga akanahindukira ariko arabaza umwana wanje wa mwana kumbe nawe yaciye midirisha yashungurutse mu mwonga kure Yesu ariko igitangaje niki wa mwana nta nagati kamukwaruje nta n'ikintu na kimwe cyamukomerekeye basanze yamanutse yaramandagaye acagwa mu mwonga yicaye gutya kariko kararaba urumva ukuntu Imana ni nziza cyane baza kugatora umva ko arakarondera hariho abantu rero baba bariko barabirabira kure bo bagenda barabona ibiriko biraba barabonye akantu gakoroka gashunguruka hari indani mu kinogo abantu rero bace bamanukayo bagasanga kicaye gaho karatwenga abana ni mpamvu abana n'abamarayika Mana we ntikigeze gakomereka n'akantu gato niwe muntu yavuye modoka akomeye ari muzima neza ego hari n'abandi bavuyeyo bakeya muga umwana wewe urumva ko basanze ari hariya mu mwonga indani yicari ariko aratwenga mama wiwe arakomindura umwana wanje azabona baramumuzaniye rero haheze umwanya hahoze mama we ntiyasubiye guhindukira gutya byabaye ngombwa ko babanza kumukuramo byabiyo aho rero twagize Imana dufise indi modoka idukurikiye inyuma ya stuti byakurikirana niyo modoka yacu ice abanyagihugu bace bariruka kweri kudutabara baca ibiti byandi baca bashami barabara vyerekana ko habaye isanganya ibibonye icirahagarara niyo yashoboye kutwevakiwa hari samedi baca kudutwara ku bitaro byo mu Kayanza baca dusha mu gisare kimwe baduse mu gisare kimwe hari urumva ko je amaraso yava mu mutwe agashunguruka sinumva sinavuga sinabona yashunguruka aza mu maso hariho rero abari banzi umva ko ndambe nayo twari mu Kayanza harimo abari banzi babagenzi barabagenzi b'uyo mugabo twavyana umwana wa mbere hanyuma twagize accident nka saa 4 z'umurango vers saa 5 gutyo onye iyo ntuzenye irafyonyoka imodoka yarafyonyotse ku buryo atanimbabura ngira yo bari gukuramo gushikamwe kubita kibite gushikamwe igitoro kirameneka abantu ariyo bari hariho rero umwe wewe babuze basanga yari musi yayo ariko no kubwira ko atamuntu yapfiriye mu cyo kuba nta muntu yapfuye direct twese twashoye gushika kwa muganga turavugwa turakira bamwe gusa baragize ubumuga mugabo nta waciye apfubwo nyene bagiye gupfa mu nyuma hari umukobwa rero twari turi kumwe umunyeshuri na wenyene ayamenye ngira yaranyuranye imisa yaranyuranye gutya acanza aradudubiza amaraso agira mu matwi we niwe bari bavuga ati ujya wewe nta n'iminota na mike yisigaye agira apfe ariko nagenda kuyo ko Imana ari nkuru yarakize yagiye gucwa n'urundi rero rwiwe mu nyuma we yarakize uyu mukobwa twari turi kumwe twa Cecile yari umunyeshuri yamunyengozi na wenyene kandi mu vyego arashobora gukira
arasubira gukomera mbere yapfuye yararongowe nibuka numva rero Imana ni nkuru ico gihe rero nagenda kubwire nti nashitse mu bitaro baca twafuka bya bireta badusha muri sare hari samedi abaganga babari bake bababije kuja gutora n'uri mikonje baramuhagurukije ati harabaye isanganya nta abari ku kazi ntibo bashobora nimuze mufashe mu intervene nukuri baraje batwakira rimwe batuvura nje rero uyo mwanya wose nagiye gutora ubwenge ku mugoroba niho bari bamaze gutangaza amatangazo bavuga ngo hari accident ihejeje kubajya makuru ya 6:30 hari accident baye igitangaje nanyo kuranje ivyo ayo makuru yarayumvirije ntiyamenya ko nanje ndimwo yagiye kuvyumva mu mimavuga ati yo ayo makuru nayumvise kumbe umwana wanje yararimo karabaye ko baravuze ndi accident baye n'imodoka nta nimbabura yovamo nta n'umufuniko w'isafuriya byo yovamo kukuntu yabaye ngo ariko kugeza ku isaha nta muntu baratubwira ko aracikana bose bari mu bitaro vya Kayanza niho rero rwa rukundo novuga nukuri mu Islam ari urukundo pe je nzobavuga ukuri bacumva bacumva gusa icabaye jewe umwe yaciye kubabwira ati aba mama muri ngani mutabare umukobwa agira turabona ko adakira araza gupfa mutabaranye ntibamushiye muri morgue uvuga niba umuntu yaba ariko arajya yagarukiriza ngaho agaca haguruka baciye bihuta kuza kutabara baraza baguma ku bitaro barindire ko ncikana bakanyegeranya nk'uwabo hanyuma jewe mugabo ico gihe rero bamaze kuza kundindira niho rero nashoboye kubona igitangaza ariko ntasobanukiye mu mwanya ndi muri koma nayisohotsemo numva vesi yuzuye nza kwikangura mbona hari abantu bari hejuru yanje baba mama barambarira ngo pole ndabwira ati asante nimeshapo hanyuma baca baravuga ngo tugufashe iki ndabwira ati jewe mumfashe nje gupisa numva nshaka gupisa nikanguye nyene nshaka gupisa cyane mumfashe nje gupisa ariko mu mwanya baca bagira ikibazo none tumushirahe mwaba abantu bose badufite misari imwe abagabo abandi bagwayi twari benshi mve Yesu yari yuzuye ntibari kuronka ahantu baduseparira ngo badukwize baca bavuga ati none turamukura impuzu mu abagabo umwe kubera arabaho bavuga ati genda ubwira abaforoma bahari badutsize chambre kugira ngo tuje tunamutunganya tumukure n'ibi bintu vyatabaguritse muzaza batabaguritse nyene ari naho mboneraho kubitira akagohe abantu baba mama bafasoni n'abakobwa iyo ufata urugendo ntubuzikira imbere mukobwa mu mama ntubuzikira imbere zozuritunganya neza na cyane cyane twaduze two muzi kuko ndavye ukuntu impuzu twe zatabutse usigara ugaragara rero iyo witunganje neza avuga ati naho yagize ibi vyago yaragerageje kwambara neza yaragerageje kubegwa ntuhave wambara ibara ntuhave kugenda kenshi bagenda bambaye n'amakola mu vyo umuntu yambara kweri kwambara ikora birakwiriye kubera zose zashaka kukuva ko zose ugasigara ugaragara uko kuntu twagira amakibiti ndani vya vyuma vy'intebe hamwe vyaradutabura bigadutabura n'impuzu bikagukomeretsa bikagenda bijanye n'impuzu impuzu igasigara ko ngaho yose nk'uwambaye n'igikwembe gaca gisigaraho mvusigara uri ku ebana wera azarani mugaragara ariko Imana ninzizi izi kuzigama bayo hanyuma rero mu mwanya baca bararonka chambre baca barantwara oziti habaye iki Imana yo mwinjira iteye ubwoba jewe banzaniye baje kumfasha bababwiye ati mugerageze igitugu cyo ntimugikome iryo gufa ntimuri kure mu kibanza baragerageje baranterura benshi bibaza mu haruguru kubera hahandi havunika barantwara muri ya chambre ndabwira nti je kwa numva ntashoboye gukora gupisiza ku gitanda hejuru nabwira ati nimushire hasi mumfashe gusa munsegure nanje cimanuka nicareko nca ndamanuka ndapisa ona hahandi ngira mpeze kugira ngo mpaguruke ubwenge buca numva ikintu kigize ngo pwa mu maso naho mengana umuravyi guciyeko njere sinasuye kubana nabo nacensuye ndatubwenge
sinzi ko nari nataye umutwe hasi sinzi nca ndasubira ndatubwenge ubwo nyene ncicaye hahandi baba mama bacagira ubwoba bavuga ati turapfuye aradufanye kuko naciye umutwe umeruku nje nca mbona menga ndiko ndarota uti narose iki rero muwo mwanya mugabo wumve ko ntari ko ndarota ko sinari nsinziriye gusa haje ico kintu kimera nk'ikinciye mu maso wana kujya kuntu menga ugira uzungurigwe urumva hari ikintu menga kiraguciye mu maso menga numuravyo nca mbona menga ndiko ndarota nkaho nibonye ahandi hantu mugandi muri ya position naye nicayemo nibona aho hantu mugasi nahamenya ana kuri kurarota hari gimengo buri kuravuga nca ndavuga nti none aha hantu naje ni hehe je ndiko ndivuga na jenyene ndibaza none aha hantu naje ni hehe ninde yahanzanye kubera iki nahaje navyumva aha hantu ni hehe hanyuma rero jewe mbona hahandi nicaye nkabona hasi hasa neza cyane neza nkaho menga amazi ko natwa tubuye twirabura tuva mu mazi menga turaronze nito twari dutsindagiye kuri meme niveau twatubuye dutsindagiye ndaharaba avuga atanu mbwa ni heza naho ntahamenye ntazi n'uwahanzanye sinzi n'igituma nahaje naraba hirya no hino nkavuga reka ndabe ko hari ivyatsi nkabura ivyatsi nta gitoki cari gihari umva nta kintu na kimwe kindi cari gihari hari ahantu araho naraba nkabona ntaho hahera naho haherera nta tango naherezo je nahabona nkabona ahantu habandanya simbona iyo hahereza ntaraba hariya nkabona simbona iyo hatangurira muga nkavuga ati muga gusa hari klima nziza nkumva ko ahantu heza cyane nkiriko ndibaza mu uwo mwanya nca mbona imishwarara y'amatara imishwara nka sinzi ko wagiye muri boîte je narigeze kuhaja kera muri boîte rero muri boîte hari amatara azunguruka gutya nkabona imishwarara rero y'amatara y'amakulore yose anzungurukako gutya akanzungurukako gutya ngavuga none ego ndabona imishwara y'amatara ariko aranzungurukako gutya naduza amaso ngo ndabe aho amatara ari nsinda yabone haheze umwanya numva haraje umuntu wazika uri ahantu ha wenyine wumva amapayi ibirenge vy'umuntu numva haraje umuntu ariko aratambuka intambwe zito bukebuke azanana aho je ndaba aho nicaye ndaba mu mutima cyane ndibwira nti none wewe wansanze ngaha ninde numva singiza ubwoba numva nyene umutima ntusiyimvye ndavuga reka ndinde uwo muntu ndamurabe umuntu araza n'amapama magufi agira shike aho nicaye mva ko ndi muri ya position ndasutamiye kuri ya pomeze ukuunye ndamubona ku birenge mbonye ibirenge mbona n'umuntu afise ibirenge vyiza vy'umuzungu vyera yambaye sandari ndavuga uyu muntu ibi birenge ibi mbonya njarana nabibonye nabibonye nayabwiye ati Imana izoza kuguhamagara canke ishaka kukubeshaho nyene kubw'umugambi wayo bwite irabitegura kandi bitegura utabizi ijiri kirakora nakubwiye ko je twakuriye mu myakabiga ku gicumi nagenda kubwire aho ivyo birenge je nabibonye navyibutse ico gihe ndi mizo nzozi ariko nari narigeze kubibona muri filme tuba mu nyakabiga twaba ku gicumi twabana mwene urupango basenga muri fekabu basenga muri eglise fekabu mu nyakabiga fekabu rero iri hagati ya 11 na 12 amabarabara ntashika natwe rero tubana nabo buca ari pasika bazumva bya filme ya Yesu bazumva ngo tangazo leo pako filme ya Yesu ewe bavuga ati apa omwe fimbo bafuma dukubita akini filme ya Yesu turaja kwiraba bayitangura ama 18h gutyo saa moya bakayitwa iraba igetwa baheze satandike twaheze satatu saa 4 ugashika shaba gakukubita inkoni mugabo bavuga ati naco sindira nayiravye rero nanje navuga ati aha
ya filime ndayiraba dushitse bagaca bavuga ngo abana mwese ari imbere mwicare hasi tukicara ozi naguma nirabira urya muntu yambaye isandare n'ikanzu ahagiye hose niwe naguma bavuga ngo ni Yesu sawa nkaguma ndavye Yesu akora nkaguma ndamuraba niho nanje rero maze kubona vya birenge nisha ibi birenge bisa n'umuntu nje nabonye muri filime bita Yesu none niwe yo basanze nga ahantu honyene sindahazi sinzi igituma nahaje uwo muntu yaraje ntiyavuze icyabaye ni giki navuze naho abantu bavuga abyo bashaka njyewe ndaba ico nabonye nkurikirana ico nabonye nico nakiriye ico gihe ndiko ndamuraba ku birenge navuga ati sawa kumbonye ibirenge reka nanje ndamurabe ya muzu yari yambaye ndamurabe no kuba afise umurongo ngaha anye mu mushatsi umanuka gutya n'ubwana ndavuga ko ari Yesu nabonye wa ndo muri filime ko niho nabonye nandi namubonye nca ndaduza wa muntu mbona isandare ku birenge mbona azingiriye ko igishuka icahera hasi kiduga kimuzungurutse umva je nashitse ngaha umva ko ngira ndabe rero mu maso ndamurabe kumwe namubona muri filime ko ariko ngira ndamubone ntakubesha ngeza yaciye bamuremura caransiga ndavuga kubera ko umuntu ntamubonye mu maso ndavuga okay nuko yanagiye buke urenge ndamurabe ningoga na ningoga cangira gutya urumva ko akundi ndiko ndagira gutya babandi babamfise bagize ubwoba vyanse nuko banterura bankure hahandi bavuga ati simwana ko ikona kataroho bo bamunangira gutya bakabona ni kumwe gupfa kumbe je ndiko ndirabira wa muntu nabona muri filime ngenda kuraba gutya hanya acaransi